Yesu nashimwe. Twongeye kuramutsa mu izina rya Yesu Kristo abakunze mwese mudukurikirana aho muherereye. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, Imana yase ku mutima, ryanditse mu Migani 3. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye urukundo rwa n'imbabazi, turagushimiye imigabo n'imigambi myiza udufitiye. Turagushimiye Imana ko atawuhwanye nawe mu ijuru no mu isi. Turagushimiye kuri hejuru ya byose, kandi nyakuba imbere ya byose duciye bugufi imbere yawe kugira ngo bikunde twemerwe nawe. Amaraso yawe Yesu Kristo yongera tweza dutunganye, kugira ngo databuja ijambo ryawe tugiye kuvuga rize rigira ikimazi muri twe, ndetse n'abagiye kuryumva Mwami Yesu rizogira ikimazi muri bo. Kandi databuja mukunzi mwiza Yesu Kristo, mpemu wawe yera aze asobanura umuntu wese kugira ngo dutahure ico wagombye kutuganiriza nyakubahwa. Uzobukoze rero nyakubahwa, turaguhaye kazi utangwaye natwe, wongere usozerane natwe. Icubahiro kibi cawe ntabaye twe tugaragara, kandi ugaragara muri twe. Uzobukoze use twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye gutangura gusoma ijambo ry'Imana duhereye ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo umubano w'abantu n'Imana uko ukwiye kumera. Mwana wanje, ntuze wibagire ukwigisha kwanje, ariko umutima wawe witondere amabwirizwa yanje, kuko bizokongera ko iminsi myinshi n'imyaka yo kuramya ubugingo n'amahoro. Ubuntu n'ukuri ntibikuveko, ubipfundike mu izosi ryawe, uvyandike ku gisate nico mutima wawe. Niho uzobona gushimwa bo n'ubwenge bushitse mu maso y'Imana n'abantu. Wizigize Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Ntukiyite umunyabwenge wewe ubwawe. Utinye Uhoraho uve mu bibi. Ibyo bizogutera kunonoka mu mubiri no kugira umusokoro mu magufa yawe. Wubahishe Uhoraho ibintu byawe, bo n'umushuzo w'ivyeze vyawe byose. Niho ibigega vyawe bizokuzura byongerekane, kandi n'amato yawe azosesekara imitobe. Yesu Kristo abaho umugisha, aduhana umugisha. Hano ijambo ry'Imana ryaranditse mu Migani, mu Migani bariko batubwira umubano w'abantu n'Imana uko ukwiye kumera. Hano baratubwira ngo mwana wanje, ntuze wibagire ukwigisha kwanje. Rero muri kino gihe igituma umubano w'Imana abantu utagenda neza nuko tukibagirwa ukwigisha kw'Imana. Mwo kwigisha kw'Imana kuri buryo bwinshi. Hari inzira tugiye tunyuzamwo, umuntu ugaca usanga aho kugira ngo yige abaye mu kwiganyira, abaye mu kwiganyira, abaye mu kwidodomba, Imana yampevye yagize. Ariko hari hantu ibigomba kutwigisha bivanye naho ubona utaragera. Hariho aho ubona umuntu ugasanga agifite kameremere, igaca imwigishiriza mu wundi buryo kugira ngo ya kameremere ihere, ikamuzana umwigisha kugira ngo mwigishe kugira ngo ya kameremere ihere, canke hakaza ibindi bintu kugira ngo imwigishe. Tuvuye muri ico gihe cyo kuvuga ngo Imana ikwigishe, hariho ukundi kwigisha kw'Imana. Imana yatubwiye uko dukwiye kwigisha, uko dukwiye kuvuga ubutumwa, ariko twe tukivugira ibyacu. Ugasanga niba Imana yakubwira ati genda ubwira abantu bihane, ariko wowe ugaca ugenda ukabwira abantu ngo imigisha, ngo muronke ibi, ngo mugize ibi n'ibi, ngo kugira ngo muhezerwe n'umukoro uku n'uku n'uku. Uko ni ukwibagirwa ukwigisha kw'Imana. Ukwigisha kw'Imana rero Imana igomba ni uko muhamagarira abantu kwihana, mukababwira ivy'ubwami bw'Imana. Nababwiye ko tuvuze ku ngero zibiri. Hama no kwigisha kw'Imana, iyo Imana iriko iragutegura igukura aho wari uri kugeza ahandi hantu, kugira ngo igushoboze guheba mu ngeso zimwe zigenda zibatabata
zikubata, ndetse zimwe usanga za kamere umuntu yavukanye, za kamere zirya rero Imana igenda ikwigishirizamwo, ugahura n'umuntu akwigisha guca bugufi kuko utaruzi guca bugufi, ikaguha umuntu ashobora kukwigisha guharira utaruzi guharira, ikaguha umuntu akwigisha amanyama yawe agahera, uko nyene bikagenda mpaka ca kintu kirangiye, kuko nta muntu afite ivyo bintu byose azuja ubwawe bw'Imana. Rero uko niko kwigisha kw'Imana. Rero ngo ariko umuntu ariko umutima wawe witondere amabwirizwa yanje. Kandi ijambo ryo natubwira ngo umutima wacu wame witondera amabwirizwa y'Imana. Amabwirizwa y'Imana rero ntariho ivyanditswe mu gitabo n'ibindi mpwemu yera agenda kubwira, kuko mpwemu yera ashobora kuza akubwira ati iki kintu nukireke, Imana ikakubwira ati iki kintu singishaka kuri wewe kireke, iki kintu ndagomba ugihagarike, ariko wowe ukibandanije ugacuba mu kutumvira Imana. Kandi Imana ibigomba yuko ugenda uko Imana ikubwiye ati kora uko yindi Imana ikubariye. Ntigomba yuko hari ukundi kuntu ugenda uca hirya no hino, ariko nimba ukeneye kubana neza n'Imana, kora ivy'Imana iri kurakutegeka. Nimba igutegetse ati genda unkorera iki, genda ugikora uko. Nimba ikubwiye ati genda umbwire naka, nuko nyene. Rero dukwiye kugenda twumvira Imana muri vyose, kuko iyo utumviye nyene ubukoze icaha, kandi uhaye inzira Satani akaronka uburyo yinjiramwo kukugwanya, kuko ntabwo uhagararanye n'Imana. Kandi turazi neza iyo umukozi afite sebuja mubwiye ati kora iki, utegetswe kugikora. Nuko rero dukwiye kumvira databuja ivyo atubwiye byose tukabikora. Kandi turazi impembo yatubwiye azoduhemba ni impembo y'ubugingo. Rero bene data, ntabwo dukwiye guhomba ubugingo, kuko tuzi ubugingo ko ari ikintu gikomeye, isezerano rikomeye Imana yadusezeraniye. Rero dukwiye gukomeza umubano mwiza n'Imana. Hano bariko ratubwira ngo umubano w'abantu b'Imana, umubano w'Imana n'abantu uko ukwiye kumera. Kugira turavuga ngo kuko bizokongera ko iminsi myinshi n'imyaka yo kuramya ubugingo n'amahoro. Yesu Kristo ahabwa icubahiro. Igihe ubanye neza n'Imana, nawe ugira amahoro, haba mu mubiri wawe, haba mu rugo rwawe, haba mu byawe byose, iyo ubaye n'Imana ibintu byawe byose bigenda neza, kuko Satani ntaronka hamenera kuza kugwanya, ntaronka hanyura. Ariko igihe cyose utabanye neza n'Imana, niho ubona ibikugwanya bisubira hirya no hino, kuko ntabwo ubaye neza n'Imana, Satani yarose inzira anyuramo. Ngo ariko igihe ubaye neza n'Imana, ngo uko uzokongera ko iminsi myinshi yawe irongerekana, ntabwo ukenyuka. Turazi yuko harimo abantu bakenyagurika bagapfa hataragira, sasa uvuga ngo hataragira, umuntu ukabona arakenyutse arapfuye yari muzima. Nivyo byose biba biva kukugirane, kukutabana neza, kutagira umubano mwiza n'Imana. Iyo ufite umubano mwiza n'Imana, ntabwo ukenyuka. Rero uko bizokongera ko iminsi myinshi n'imyaka yo kuramya ubugingo n'amahoro. Kandi uba mu mahoro, amahoro agasesekara muri wowe, ukagira amahoro, ukagira umunezero, kumva nyene ufite amahoro muri vyose. Ya ubuntu n'ukuri ntibikuveho, bipfundike mu izosi ryawe, uvyandike ku gisate nico mutima wawe. Ubwo kubana neza n'Imana, nugira ubuntu muri wewe, nugira umutima ukora ibyiza, nugira umutima wumva yuko ukunze abantu bose, ugira umutima wo kutiyumvira kibi ku bandi, wo kudakora ikibi, ariko umutima wawe wumve yuko ibintu byose ubyandika mu mutima, ubabare n'ababaye, unezeranwe n'abanezerewe. Ivyo byose niwe mubano mwiza w'abantu n'Imana. Kugira ngo ubane neza n'Imana, nuko bikwiye kugenda. Wizigire uhoraho n'umutima wawe wose. Dukwiye kwizigira uhoraho n'umutima yacu yose, tukizigira n'ivyo tubona bitarashoboka, ariko tukizigira ko Imana yacu bishoboka byose izobikora muri vyose. Ha mu biki tukizigira
Imana, ntihagire ikindi, ntihagire ntiwizere umwana w'umuntu, ntiwizere iki, nimba ikintu cyose twizera Imana ko byose biri mu maboko yayo, kandi twizera ko byose tuzobironka, kuko byose biri mu maboko yayo. Muri byose na byose twizigire uhoraho Imana yacu. Ngo kandi wishimikize ubwenge bwiwe, ngo kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe. Nukuri Imana yo mwijuru turengere cyane. Turazi ko twama ducumura kenshi twishimikiza ubwenge bwacu, ugasanga ngo yatabaje ngo ibintu byari kugenda uku, ngo hariya yatabaje ngo nari kugira ngo ntibyari kugenda uku, ntibyari kugenda uku. Nukuri Imana yo mwijuru itubabarire kandi yabari abantu benshi. Turazi ko abantu kenshi aho kugira ngo dushimire Imana ko Imana yakudukoreye ibikomeye, kandi kenshi ugasanga niko dutuma ahubwo n'ibindi bintu bitatubaho bitagenda neza. Kubera iki? Ntituzi gushima Imana, tutuma tuva ngo miryango yatabubwenge bwanjye byari kugenda kurya, ngo byose byagenze uko naciye hano naciye, ariko tuba tuhazi neza ijya nzira ushaka ko waraciyemo ni Imana yakurongoremo ubwa ngo uce hajya, n'ubundi yataye Imana ntibyari gukunda. Ariko Imana yoyo irakurongora ati cyano kora bino bigenda uko, kandi gace biherekeza ikabigenza neza. Ariko twebwe tuba tuvuga ngo nukwera ubwenge bwacu niko yemeza uku, ugasanga turiko twishigikiza ubwenge bwacu akaribwo dushira imbere aho gushira imbere Imana yabidukoreye. Imana yo mwijuru iturengere cyane. Hama kuri gatatu bavuga ngo umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Ntukiyite umunyabwenge wewe ubwawe. Yesu Kristo turengere cyane. Ngo ingendo zacu, tumumenye mu ngendo zacu, ibintu byose tubihereze Uwiteka Imana yacu, tubimukorere, ntihagire ibintu byose, ntihagire ikintu na kimwe twishako. Ariko ikintu kihe cyose ugomba gukora ikintu gihereza Imana, byose ari bibishira mu maboko yayo, ibisigaye Imana yikorere. Nimba ufite gahunda, nimba ufite plan ugomba gukora, ubanze uyishira imbere y'Imana, wumve ko Imana ibirimo, wumve ko Imana ibirimo, kandi nawe ngo azogorora inzira zacu. Ngo azogorora inzira zacu, kandi ngo ntukite umunyabwenge wowe ubwawe. Ntukite abanyabwenge, ntukite abantu ko badushoboye. Icyo tuzi yuko nuko tuzi yuko Imana yonyine ari yatanga ubwenge, kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo intanduko yo kumenya Imana nibwo kumenya ubwenge. Kumenya Imana niko kumenya ubwenge, kuko iyo umenya Imana, Imana iguha ubwenge. Ko turazi neza yuko Imana mu kuturema turemanya ubwenge, ariko kubera inzira Satani yagiye atunyuzamo cyangwa tunyuzamo, bigatuma ubwenge bwacu yabucurika, ugasanga ni hahandi umuntu akura ibinyuranye n'ibyiza. Bamwe ugasanga bakora ibibi, ariko iyo umenya Imana, Imana irabucurukurura ikabutondeka neza, ibintu bikagenda neza ku murongo. Rero niyo mpamvu Imana tubwiye ngo ntitwigire abanyabwenge, kuko nta bwenge bwacu twe dufite, ariko ubwenge bwose butangwa n'Imana. Umuntu wese afite Imana muri we, akagenda uko Imana igomba, Imana imuha ubwenge, akamenya ukuntu arwanya ibintu byiwe, ibintu byose bikagenda neza, akamenya ukuntu apanga ibintu. Imana ihabwe icubahiro. Utinye Uhoraho uve mu bibi. Dutinya Uhoraho tuve mu bibi. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo utinya Uhoraho uve mu bibi, bijya bibi byose wakora, ibibi ukubesha, ugutukana, n'ibindi byose bibi byose tuzi byankwa n'amaso y'Imana, tubiveho kugira ngo tugire umubano mwiza n'Imana. Kuri 8 aravuga ngo ibyo bizogutera kunonoka mu mubiri no kugira umusokoro mu magufa yawe. Ibyo byose bizogutera kugira ngo umubiri wawe ube umeze neza, umubiri wawe utaremerewe, umubiri wawe utarushe. Urabona ko hari igihe umuntu aryama akavyuka yarushe kandi nta kintu kimwe ko arakora, nuko igihe nuko kesha hari igihe abantu bavuga ngo waba warushe babagizene, ariko n'igihe iyo utabaye neza n'Imana, abadayimoni baraza hawukindira ko bakaraba gukindira ko gukoresha cyo bice byo bishakiye, kuko utari muntuze, utari mu ruzitiro rw'Imana, ntabwo ufite umubanire neza n'Imana. Ariko iyo ufite umubanire neza n'Imana, uko waryamye ni kuvyuka, uvyuka unonotse, ukavyuka umeze neza. Ngo no kugira umusokoro mu magufa yawe. Urumva n'umusokoro no mu magufa yawe byose uzayimeze neza. Ubahisha Uhoraho ibintu byawe, ngo n'umushuzo w'ivyeze vyawe byose. Imana yo mwijuru idushoboza cyane.
nkuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo twubahishe uhoraho ibintu byacu byose, iby'imishuzo, ibyo mu ndimiro, ibintu byose tuvyubahishe. Mu kuvyubahisha rero nuko byose tubiragiza Imana, kandi umaze kubiragiza Imana ukagenda ni kwa kundi utangamwo icicumi iki byose, ukabiroranisha byose, ukabikora uko Imana ibigutegeka, kandi uko Imana ikugeze kubikora akaba ari gukora. Kandi bene data nuko dukwiye ikintu cyose kubaza Imana. Imana urayibaza ati mbigenze gute, ibi bimeze uku, ukayigisha inama, kuko Imana n'umujenama wacu. Rero urayibaza ati bigende gute, mpore gute, kandi irakurongora ikakubwira ati bikora uku, kandi ukabikora unonokewe, umutima wawe bimeze neza, atari ukugobewe. Ntabwo dukwiye gukora ibintu ku kigobero, ntabwo dukwiye gukora ikintu kuko tubwirizwa n'abantu, ariko dukwiye gukora ibintu bivuye mu mitima yacu, imitima yacu ivyishimiye, imitima yacu binezererewe. Ariko igihe cyose dukora ikintu kugira ngo dushimwe n'abantu, igihe cyose dukora ikintu kugira tunezereza abantu, cyangwa tukakora ikintu kugira ngo ntirumve ko canke reka abone ko nakoze, ivyo bintu uzobikore ntaco bimaze uri kutumwanya wawe. Ariko kora wavuganye n'Imana yawe, ukore n'umutima wawe bikunze, niho bizogira ikimazi imbere y'Imana. Nivyo vya bikorwa iyo utashe Imana iguhamagaye bigenda biguherekeje. Ariko ibikorwa ugenda ukora widodomba, ibikorwa ukora ugoberejwe n'abantu, ibikorwa ukora kugira ngo ushimishe abantu, ivyo bikorwa ni vya bindi bizoba ari biturirwa, bizoshika be Imana bigasha, nta ikintu kimwe bizokumarira. Rero bene data dukwiye gukora dukorera Imana by'ukuri, tugakora ari uko tubirongowe mu mutima tubikunze. Rero ngo niho ibigega byawe bizokuzura vyongerekane, kandi n'amato yawe asesekara imitobe. Kandi hano biratubwiye yuko gutanga bituma ugira umugisha, gutanga n'umutima wawe bikunze, gukora igikorwa c'Imana ukabikora n'umutima ubikunze, ukagaburira imfubyi n'abapfakazi, ukagaburira abashonje, ugakora igikorwa c'Imana, ugakora igikorwa c'Imana mu itorero, ari itorero ry'Imana by'ukuri, n'umugisha, kandi ukabikora n'umutima wawe bikunze, bituma ngo imitobe izosesekara, kandi ugira umugisha mu byawe byose uri kurakora. Niyo mpamvu dukwiye gukorera Imana, tugakorera Imana by'ukuri n'imitima ibikunze, atakagobero. Kandi mwe data, imbere yo gukora fata umwanya usenga Imana. Imana ari ukurongora uko ukwiye gukora, kugira ngo ukore urekuwe n'Imana, kandi ukore urongowe n'Imana. Imana izokurongora, uzokora numara gukora urongowe n'Imana, bizotuma ukora neza mu buryo bwiza. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ryari ijambo ry'Imana Imana yasize ku mutima kugira ngo dusangire. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko umubano w'abantu n'Imana uko ukwiye kumera. Rero muntu w'Imana, nimba ukeneye kumenya uko umubano wawe n'Imana ukwiye kumera, nusome kino gice ukimare neza, hamurabe aho bitagenda neza, ugenda ukosora kugira ngo ugire umubano mwiza, n'Imana, kugira ngo uroranirwe mu byawe no mu bawe. Imana yo mu ijuru iguha. Turagushimiye nyakubahwa wera wa Isirayeli, turagushimiye mwami w'abami, urera uragorotse kandi urahambaye. Turagushimiye data ko wabaye natwe, watangwaye natwe ugasozera natwe, nuhabwe icubahiro. Turagushimiye ko mpemu wawe yera agiye kudutahuza ijambo ryawe, baryumva natwe ubwo turyumvise, kugira ngo ryaguke muri twe kandi rigire ikimazi muri twe, ndetse databuja kugira ngo tugere uwo mubano mwiza nawe. Rero kandi turaciye bugufu tubabarire ahantu hose tutige tugira umubano mwiza nawe, ugasanga kenshi tugadura n'ibibazo bitandukanye kubw'ubusamazi, kubwo utagize umubano mwiza nawe. Turakwinginze tubabarire, amaraso yawe Yesu Kristo tuzawutunganye, hamanya ko dushoboza utwambika imbaraga n'inkomezi, kugira ngo tugendere mu byo watugeze, kugira ngo tugire umubano mwiza nawe, kugira ngo tuzoragwe ubugingo, kugira ngo tuzobeho mu butukiri hano mu isi, tube mu buzima bwiza kandi databuja mu buzima bwo kukuyoboka, ndetse no mu gihe Imana uzoba uduhamagaye gutaha mu bwami bwawe. Tubuze Imana, turaga ubugingo budashira. Urakoze utakuvyumvise kandi ubikoze, dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo,
amen. Yesu Kristo abaha umugisha, amen.